Okay guys, welcome back. Turashaka komeza nko mubizi. Kama ndabasaba utarakora subscribe kuri channel ya Eric Burundi. Hanyuma turashaka komeza tugiye muri topic ishushe cyane muri iyi minsi yerekeye by'amashengero muri Amerika. Reka ndakubaze Mr. LARSON. Muri Amerika ni igihugu kinini cyane kirimwo amashengero menshi atandukanye. Hageze abarundi benshi b'abakristo. Yes. Of course hariho n'abisilamu. Mugabo tuye kuri topic y'amashengero y'abakristo. Yes. Haje abakristo benshi muri benshi baje basenga Imana, baje basenga hamwe. Mugabo mu byo kuri muri iyi minsi baratandukanye. Yes. Ushobora kudusigurira igituma abantu bava hari iwacu bavuyeho mu byo kuri benshi batifise cyane, benshi abarimyi batoya bakora ibyashaka bito batifise cyane. Mugabo bageze muri Amerika aho baronka ibintu byose, imodoka, ubuzi, gufungura neza. Mugabo bagaca batangura gushwana mu mashengero bagatandukana. Wibaze ko biva kuki? Wani ico kibazo kiragoye kwishura kubera ni ibintu byinshi bivako. Bakobera gasanga umuntu nyene nibumvikana mu ishengero. Hanyuma bakatandukana kubera nyene batumvikana. Ariko ikibazo kininiya si kuvuga ati kubera yavuye muri Afrika ya ayifise tunduke, you know. Je novuga yuko ni sinzi igituma turiko turagwana mu mashengero. Nawe ndimo wagwana. So ndiko ndishita mu Barundi. Alright. Kuko naje ndi mu Burundi singa mu ishengero y'Abarundi. So ndikuyemo tumenga n'umugororoki kurusha abantu. So sinzi igituma tugwana mu Barundi. Kubera ugiye kuraba simu mashengero gusa no mu babanyi mu Barundi nitwumvikana. Na rukundo dufise nka rugero rukundo twa dufise turi muri mu nkambi. Ikintu cyambeje namaze kubona nga muri Amerika amashengero. Pastori avuga je ndafise igari nziza, ndafise amahera meza, mba mu nzu nziza. Umunyeshengero nawe ati naze ndafise amahera, naze ndafise inzu nziza, kandi ndafise igari nziza. None wewe ubu murongozi ngande. So turi ngaha turacagwana ku kintu c'uburongozi. Niho hantu hari nama. Je ndusanga babona y'umuntu mungana. Abantu benshi nabonye y'umuntu mungana muri byinshi. You tend to disrespect them. Yes. Sometimes. Nivyo byo bari ivyo. Byo bari ivyo ko y'amashengero je sindavyinzamo cyane. Okay. Ariko nico cyo bari cyo kubera uzorabe ngatu ikinze nabonye tuko turagwana cyane gituma amashengero tugwana. Turacanigana tuvuga ati who wanna be the first? I want to be the first, he want to be the first, everybody want to be the first. Umve na muna agomba kurongorwa n'uwundi. Twese tugomba kuduvira hamwe. Yes, twese tugomba. Nibishoboka. Twese tugomba kuba abarongozi bakuru. Nigishoboka. So rero mwaca nondera uburyo wewe kubera wewe watsinze umurongozi usumba. Ca nondera uburyo wewe bwo gucinyiza. Ndagushyira hasi kugira ndoronke icyo ndakwagiriza kugira bazobukureko kugira ndetse ndagufata icyo kibanza. Abona aho tugeze. Yes, aho niho tugeze. Bica bisaba rero jewe na wewe tuje mu ntambara. Hanyuma tumaze gushika mu ntambara. Kuko ubwenge bwacu bwose buri mu ntambara jewe na wewe. Okay. Tukaza twibagira bari yaturongoye. Urabona? Yes. Bari tumaze kubibagira baca batangura intambara. Kubira bari n'abana. Kuko abavyeyi bariko baragwana n'abana bacatanga kugwana. Mubonye wahora kwigisha. Warika kwitana umurongo wawe. Yes. Atenya kuja mu bitumvikana. Tega no sense. I'm free now to do whatever I want. Yes. So okay. Kuko twege turi nama. So uturongo kuko usinzi ko waragiye mu nkambi. Sinzi ko wari umuragizi. Sinacishuje bibazo. Urabona. Umuragizi. Kuragira intama, imene, inka. Yeah, cyo sinacishuje. So
tuaza kwibaza neza igituma yaragira Miss Larson after channel Mbega yuko ngirivuga yes iyo channel yitwa the True Way Ministry yes bisigura yuko ari muri channel yo kuvugisha ukuri hako ndobesha ndamukinu tu Richard Kiba. Yeah. Menya call me private. We can talk about it. Aza kunyishwa doze zenga. Kandi tabari ko ndandika muzoyibonamo ikigo kiraza. So rero abaragira imene inama bagiye kuragira izo nama zabo cyangwa izo mene zabo bazisi bagomba ko ziza ku murongo kugira nizonone imirima y'abandi kugira azitware azisitse muri kijya kibuga harimo bwaci baza kujya kugira ariko nabanye baza gushikana muri kijya kibuga bisaba yuko bagume baraba koti dashobora kuzimira zigume hamwe yes so rero imagine uwo muntu yagiye kuragira ati yasamara tuvuga ati yaryama gatoya harashobora kuza umusuma akaziba harashobora ku njende ku muntu umwe nashobora kuvuga yarakasi mene y'abandi iri kwira mu murimo ayikata arayitwarira asigaraza umutwe kubera uwari kazirongora yari yasomara no mashengero rero nuko nyene abo hejuru bamaze gusamara ishengero tutatangura kuzimira niho shetani atayinzira hari hejuru basamaye shetani atayinzira ino shetani amaze kuyinzira basi umaze gufata umwana ubufasha umuryango nibaza yuko kutumvikana mu bapastori gutuma abanyeshengero bashabagirana mugabo harabo ndabonye bashaka kubikoresha nka excuse ugasanga agiye gukora icyaha yitwaje kubera pastori nawe yagiye mu vyaha umuntu mvuga twiki umuntu umeze uko nyomba umeze uko uragowe uko imbere y'Imana na excuse izobamwe icyaha wagikoze ni mwari pasiteri icyo mukwiye kumenya pasiteri naye ni umwana w'umuntu bavuze pasiteri ni izina ni tayiro nakimaze imbere y'Imana nakimaze so nyumba pasiteri ariko arakora ibyaha hanyuma ukacubona pasiteri kuba yakoze icyaha ukacuvuga ati nyumba pasiteri kuba yakoze icyaha reka naze ngine gukora icyaha uri kuribesha pasiteri azohanirwa kuvyo yakoze nawe uzohanirwa kuvyo yakoze kibavuga kira muntu wese n'umuzigo wiwiwe so pasiteri nazo gufasha gutwara umuzigo na nyene arakararira n'umuzigo wiwe so umuzigo wiwiwe ni wiwiwe umuzigo wiwawe ni wiwawe nico bituma batubwiye ati umwe azoduga ubundi asigara kandi hari n'abavuze ngo umupastori ashobora kwigisha ubutumwa bugafasha abanyashengero mugabo ntibumufasha bakaja mu kuzimu ukazongera mu ijoro kuko ubutumwa abapasiteri bavuga cyangwa n'ubutumwa naje mvuga burashobora bari kubarafasha abantu ariko ku ruhande rw'iwanje imbere y'Imana ugasanga ndi zero ugasanga nta kimwe maze imbere y'Imana bivyo rero kugira ubimenye ni lazima umuntu asenge abaze Imana kuko ari umurongo no mushunda ko ndasoma wavuga ati Lord give me to know my days and what is my measures of my life and let me know how fragile I am so ivyo byose ni ibibazo yakarabaza Imana ati maho kumenya so rero tutatero turasenga ruga ati Imana mfasha ni hehe ndiko ndakora amakosa kugira aho hantu ndahakosora ngerageze kwakosora ugira twese tugomba ico nico kintu rero abantu turi mu bintu by'amashengero turi mu bivyo mu bikorwa by'Imana tudatahura umuntu turiko turasenga ariko ugasanga turiko turajyana amenyo ku ruhande ico ni giki n'umupagani bizomugora kugira yinzire akizwe kubera ko araraba ati bajya birirwa mu masengero bigo barasenga ariko bariko barajyana bayo masengero ariko je ndi umuntu wo hanze no jewe ngenda kugwana nabo
sinofuma ndigumira mu vyandimo ndimwe akayoga ndimwe n'ivyo hanze uko ndabonye yuko nando biheba ngiye hariya umenga nico kimwe nabo umenga bari mu bindi byabo bibi bari mu bindi bibiruta ivyo ndimo so nuko nyene so rero bizo bigora gukiza umuntu ati ngo kwa Yesu ndafise kandi kabazo nakabazo kerekeye imyambaro mu by'ukuri jewe nkiri muri Afrika aba nkiriyo ndibaza nabo nyene byahindutse sindishuwa nzotubarira muri comment muzotubwira nkiri muri Afrika ndasanga abavyeyi bagiye mu rusengero bifunga ibitambara kandi sinkeneye kubesha ndaje muri Amerika over 10 years igihe je mbi Afrika aho ndasenga sindigeze mbona umugore n'umwe yambaye ipantaro wasanga bambaye bitenge bambaye neza bikwije ntiwabona umubiri mubibabona no mu maso n'intoki none nakubaze nkawe wavuye muri Afrika office ukuze gatoya warigeze ubona umugore cyangwa umukobwa yiyubashe ubona amavi yiwe sindigeze yabona exactly umbwire sindigeze ndayabona rero ikibazo ngiye kubaza Joji Muzu hama ngeze muri Amerika tugiye gusenga dusanga pastor man yambaye jeans ari kuri stage yambaye jeans n'ihene rimwe kugutwi hama ngiye kuri abanyashengero amatatu abagore ku bagabo amatatu songa ati haleluya mugabo bavuze ijambo ry'Imana ugasanga ibintu birumvikana bakeneye kuja mu ijuru nenda kubaza yes uko wambara cyangwa uko wisiga byo kubuza kuja mu ijuru cyane n'icyaha ufite itatu kuba wambara akajiva gato uri imbere y'abantu ico ni icyaha kuko Amerika nibyo byuzuye nawe nabizi iyo ni topic je ndatinya kuyikora ko cyane kubera iki kubera abantu benshi baramaze twamaze kononekara ikavuga uko so rero icambere na mbere Bibiliya iravuga ati this is a temple of Christ this body temple of Christ is the temple of Christ so inzu yiwawe ntushobora kuyicafuza aho byovyo no kandi uyicafuza urayoza kugira imote neza kugira umuntu aje ugutemberera yasange irikira mota fresh nagutwenga so if this is the temple of Christ hanyuma inzu yiwawe ukabuyoza kubera iki inzu nayo y'Imana udashobora kuyoza kugira Imana yicara ahantu hari clean hari holy so ico ni kintu cyambere so if this is the temple of Christ this is sinzi ko ndasoma ahantu sinzi ndabona ahantu havuga ati yuko ndukeneye kwiyandikako but ivyo byo ndazi kari bibi kwiyandikako why ivyo ndazi kari bibi but umva urazi yuko ari bibi ndabizi kari bibi mu byukuri ngo nturabisoma muri Bibiliya byo babiri ndabihaje sishobora kugiharira ko kuri ico kintu okay impuzu nazo ku bagabo biri simple umugabo nashobora kwambara impuzu y'umugore ku bagore naho umugore nashobora kwambara impuzu y'umugabo ngaho aho bicaye kugira gute ntwakundi topic nenga kwanza aho bicaye kugira gute Bibiliya imaze kuvuga ati umugabo nashobora kwambara impuzu y'umugore hanyuma umugore nawe nashobora kwambara impuzu y'umugabo gisa gisigura gute umugore nakweneye kwambara ipantaro kandi biri muri Bibiliya biri mu Bibiliya kwe umugore nashobora nakwiriye kwambara kandi umugabo ntambare impuzu y'umugore bisigura yuko muri Amerika bamwe bita bagay bafise direct ticket y'umuguzi
ngaho goma kunahora nabi siniko icambe ngo nabwi siniko na judging siniko na judging yomba kuvuga ati bafise itike direct no kuza ku gym no kuza mu muriro no sinzi byo bintu navyo noshobora kuvugaho kwe ndo ndiko ndakubesha kandi urundi babesha abantu bari kwadukurikira mu vyukuri nkuko ndavuga ati usura yuko ubaye umugeyi usenga kuko ndaza abageyi benshi nabo dukorana akazi Bibiliya iravyana bameze neza mugabo tu n'abageyi Bibiliya iranga okay Imana dusubira inyuma tuvuga ati Imana yaremye umugore n'umugabo ntiyaremye umuhungu n'umuhungu kandi yaremye umukobwa n'umukobwa yaremye umugabo n'umugore ntiyaremye umukobwa n'umukobwa yaremye umugabo n'umuhungu ayo topic tuyagarira ngaho nyine tuzobaza Obama tuzoyabisenye no icyo cyo mukwiye gutahura ivyo by'ubugeyi nibitanguye ubu byariho none ibintu byanditswe muri Bibiliya birimo ngo bozo tukabashira ico iyo niyo kintu ngendera kugira kurondera ariko biri muri Bibiliya birimo so nyumba Obama yarabisinyiye Obama yari karasitsa isezera rye ryayivuze that's it so nitwo blaming Obama tinwe yabisinyiye no bijya byamaze kwanya byariho kuva kera so ico tugiheje hanyuma ku nyambaro naho jeje ikintu cyo kunyinyambaro ndagitinya kukivugako kuko kirashobora kumfata kandi gashobora gufata abantu benshi so kugico kigano ndakivuge ko cyo kinyambaro ni lazima manze dicare kuri Bibiliya so meneza ngomba kuvuga nyene bibiri mu Bibiliya kugira ujya umuntu aje kumarica je mugatemo gahanditse kunuko sindenzako uko biri tubwa ati niturenze ko kandi twongezeko so ico cyimyambaro mu byukuri ku ruhande rw'iwanje sindoshobora kukivuga ariko cyo ndovuga umugore arinda kwambara impuzu zikwije kuko nkakarero nk'umugore w'iwanje kuko bica bivana ku mugore bica bivana n'ingene abayeho n'umugabo so wewe urafise umugore naje ndafise umugore kandi usanga bambaye ugutandukana kandi usanga baberewe naho je ku mugore w'wandi ushobora kuvuga ati umugore wawe nabereye n'ingene yambaye ariko wewe ku maso yawe uvuga ati she is the beautiful woman in the world obvious kubera ni wewe wamwambitse zija muzu yambaye ni wewe wazimuguriye ni umwambika nyumba yamba ujibo bugira ngaha akagenda arahenera ni wewe wamwemereye kava mu nzu yambaye kujya umwange naho byogenda gute tuye nk'uko raza abantu usanga tuye nk'ubu afite umugore akeneye kwambara nk'uko yishaki atakubajiji canke nubwo kubaza okay ndabitomore neza hariho umuntu mushoboye kubana akambara uko yishakiye mbwa utabikunda ubigenza uwo mubuza gute nk'umugabo urafise uburenganzira bwo kwicara ku mugore ukamubwira ati baby ibintu niko urakora nabyo nkunda bihagarare obvious buke utamubangamiye ari umugore akumvira azobiheba ari umugore nawe w'amanyama atakumvira uragowe ujurikiza amategeko ya Amerika janke ujubigenza gute gukurikiza amategeko ya Amerika ubushatse kuvuga aka divorce n'abantu ni divorce n'ikintu abantu bitanga imbere no divorce like nkajewe umugore wanje avuze ati arikazi na manyama ndashobora gukora kinyafrika ni ibintu bitatu ndashobora gukora kinyamerika ariyo divorce wavuze cyangwa kinyafrika nkamwirukana namugize divorce cyangwa ngasenga obvious ugasenga ivyo ni ibintu bitatu umuntu ashobora gukora ibindi navyo ni vyonona so ku ruhande rw'uwanje umugore maze kumhanura akana kukumvira ucugerageza kurondera ujya mugenzi wiwe biyaga cyane watu umugenzi yoshobora kuhanura akumva ukamushikira ni kumenga keshi abagenzi baba basanzwe bakora ibintu bimwe umugenzi umuronderera wa undi usanga nyene yifata neza okay
So ariko icyo ndabonye ufise umugore atagomba kukumvirana ibibazo ariko umenga twavuye muri topic. Okay, reka dukomeze. No, turi ninyime kuko nducaye mu mashengero. No, mu mashengero mu byukuri ntushobora kwinjira mu nzu y'Imana wambaye ko wishakiye. Okay. Cyo ntigishoboka. Kandi bitera temptation ku bantu bamwe bamwe. Yes, bitera temptation ku bantu bamwe bamwe. Hanyuma ndafisa kandi kabazo mbere ko twugara. Jewe ndageze muri Amerika ndasenga mu masengero menshi atandukanye y'abanyamerika. Yes. Menshi cyane. Mvugishije ukuri. Sindigeze mbona ugwaruka mu masengero ya Amerika. Yani ugwaruka jewe ndabantu tunga no mu masengero ntabagura. Bose n'abatama. Abatama n'ubwuzukuru bwabo. Yes. Je ntabwo none je ndabigeza gutaha. Abatama n'ubuzukuru abo tungana sindababona. Yes. Wowe ugende kwishuri ugende muri mall niyo basanga usanga buzuye. Yes. Gende mama none bimeze gute? Why badasenga? What the way they raise them. Okay. The way they raise them. Wowe uri kurakura wohengana ko twagaruka kuri ico. Wowe uri kurakura abavyeyi barasenga soko nyene mama yasenga barasenga so kwikia kwa Mungu barakuvyura ugine gusenga uwanse wakubitwa inkoni suko ariko ngaha muri Amerika umwana ntibamubwira ati tugende gusenga ni choice. Umwana ashobora kumara nk'imyaka 6 imyaka 10 adahonye mu rusengero abaso we ari umupasiteri. Kuko niba basunika babereke. So bica bigorana rero kugira umuntu abana bakuriye mu ishengero. Kandi bica bigorana rero kugira mu masengero y'abanyazungu baronke ugugwaruka. Biragoye. Ikibazo cyo kugara aco gihereza bawure cyane na kibazo. Ikibazo ni kubera iki muri Amerika uko imyaka iteye iduga niko abantu bemera Imana abantu batemera Imana baguma bababeshi. Muri iyi minsi muri Amerika amashengero menshi ntabwo yuzuza abantu ng'abantu benshi bagiye kutemera Imana. Yes. Iki nacho hariho ubuzi muri Amerika usanga budimenga too much akazi too much. Yes. Amasaha menshi n'ubuzi bwa Amerika bwawe ufise igiha muri ivyo bintu byo gutuma abantu badasenga. Ubu umuntu usanga akoze kuva kuwa mbere gushika kwa gatandatu cyane kwa Mungu narunda rusumanya usanga wa musi no nyene wo kuruhuka. Yes. So kuri ico kintu mu byukuri abantu icambere wavuze ati iko imyaka igenda iduga niko abantu benshi bagenda batemera Imana. Yes, ico kintu mu byukuri nico cyane. Muri iki gihe turimo muri 2022 abantu benshi niba kubaremera Imana kubera iki ni ibintu byinshi bikubira samaza bibatuma bava ku Mana. Ni ibintu byinshi. Nguko twege nk'abantu tukorera Imana ni ikintu kimwe dufise twizera kandi kitwemeza yuko Imana kiriho kandi kari karaje. Ni Bibiliya. Iyo tuko twasoma Bibiliya iratwemeza yuko Yesu kabaho kafasha katurinda bari mu nzira. Yes, of course, yes ari mu nzira. Okay. So kandi ibi bintu yaravuze Imana Yesu yavuze ati mukazobona ibihugu ku bihugu canke umukobwa n'umukazana wiwe bako barakubitana ingumu bako baterana amajambo ugacubona intambara iriyadukije atana kimwe bapfuye cyangwa ukabona isi irikirasama ibintu biko birononekara. Ivyo nibimenyetso byose biko batutegurira ibiko bategura inzira ya Yesu. So rero muri ibi bihe nyene of course tuzobona abantu batariko baremera Imana. Tuzovuga ubutumwa tuzoyirwa turabuvuga ariko ntibazoyemera kubera ni ibintu byinshi shetani ni technology nyinshi shetani karajana zituma abantu bava ku Mana. Hanyuma uravuze ku kintu vy'ubuzi ati inoze ama company menshi ni wosanga ari fisemo uruhara ku bintu ku bantu batuma tuzasenga kwa Mungu. Yes. Jewe mwitangura kazi ndakora ijoro ndakora Monday gushika Sunday morning. Oh my God. So rero sindaronka umwanya wo kuvyuka ati ngende kwikanisa ko ndakora ijoro ndava ku kazi saa 12 z'agatondo hanyuma ikwisengero binjira saa 2. Okay, but umwanya wahagije wo kuruhuka
So wavuga ati nginda byose ngenda ku ikanisa wasika ku ikanisa watatana kimwe wize kubera itira rigisha. So yes, of course is amashengero ama company afise mu ruhara. So ni ariko na afise mu ruhara bitsa biba kuri jewe. Bica kuri wewe na jewe. Ati kweli wewe ni uco wicara kwikibazo kweli ndagomba gukorera Imana. Ndagomba kuja mu ishengero. Umaze kuvuga ati egome canke hoya uba wihaye inyishu. Umaze kuvuga ati egome uvaze kuvuga egome ucugerageza uburyo bwo bwose urondere umwanya nshobora no kuhindura akazi urondere umwanya wo kwinjira mu ishengero wumva ijambo ry'Imana. Je mweze maze kwamuwa kuvuga ati kweli ndakende kuza ndinjira mu ishengero sengana n'abagenzi sengana n'imiryango. Ndagiye mu kukazi mvugana n'umusubabazi aho akazi ndagakunda kandi nawe urabona ko nagakora neza. Rero kuri uyu munsi ndokora iminsi 6 kuwera kwa mbere gushika kwa 6 kwa Mungu n'umunsi w'Imana naho uzomamagara ku kazi sindoza niko nasenga. Yes no niko nasenga n'umunsi w'Imana niwo mwanzo ndafashe kandi abwira n'umusubabazi kuva n'umunsi abandi bakora we n'ukora. Yes nkora. Guys, kubadukurikiranye murakoze cyane gose. Ikiganiro cyacu gihenga mugabo nimwibagiwe gukora subscribe, like and share this video kuko muzoka mubona ibiganiro nk'ibi byinshi biza hanyuma Imana ibahezagire cyane. Murakoze.